mwiganuke ariko Imana duhishuriye yatweretse tugomba gukora. Aho muhagaze, aho mufashe ibyicaro muhaguruke, kuko hari ikimenyetso Imana duhamagariye gukora hano hantu. Inuma zitatu tugomba kurekurira hano hantu. Izi numa zitatu Imana duhishure yuko aha muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, inuma zitatu. Inuma ya mbere iriho agatambara kera, Imana yerekana neza yuko yuguruye umwango w'amahoro adasanzwe mu Burundi no Barundi bose. Cyo ni ikimenyetso ca mbere. Iya kabiri ni numa iriko gatambara gasa n'icatsi kibisi. Ku bwano masengesho Imana tubwiye yuko ino numa ifise no gatambara gasa n'icatsi kibisi, Imana ihagurukije nga mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda umugisha uvuye ku Mana uje gushikira Uburundi n'Abarundi bose. Inuma igira gatatu, inuma iriho agatambara gatukura, Imana duhishuriye yuko ari ikimenyetso yuko Imana itanguje urukundo rudasanzwe n'umuco wayo mu Burundi n'Abarundi bose. Inyuma rero ya kino kimenyetso kidasanzwe hari ganuke. Imbere yo kumviza ganuke rero Imana duhamagariye inyuma zino numa zitatu no kwakira ganuke ko bavuza inzamba ndwi inshuro ndwi, ikimenyetso cyo kwakira iganuke rivuye ku Mana bashobora byose mu gusozera. Twashaka rero muco mutarika ibiganza tubashikiriza ryaganuke Imana igomba kuduha mu gusoza no masengesho. Iryo ganuke turifuza kwamenyesha amakuru ifata neza. Iryo ganuke rifatiye ku bisomwa bibiri. Igisomwa ca mbere ni Mariko igice ca 4 kuva ku murongo wa 35 gushika ku murongo wa 40. Igisomwa ca kabiri ni igitabo ca kabiri cyo ku Ngoma igice ca 26 umurongo wa 10. Adusomere. Umuyaga w'igihuhusi mu kiyaga. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati, tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato
yari kumwe nabo. Nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye, imipfunda yisuka mu bwato, bwariko buruzura. Ariko we yari aryamye mu mutwe w'inyuma, yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, ntiwabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza, abarira ikiyaga ati, hora utekereze. Umuyaga uraca, haba agahwekere rwose. Arababaza ati, ni igiki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Uziya agira inganji ikomeye, kandi yubaka iminara no mu bugaragwa, yimbisha n'ivyobo vyinshi vyo kubika amazi, kuko yari afise amasho menshi mu gihugu gishashe no mu biyaya. Yari afise n'abarimyi n'abazi gutunganya imizabibu mu misozi no mu matongo amera cyane, kuko yari umurimyi. Amen. Mukomere ibiganza hejuru. Yasomye igisomwa, ngomba kubabwira ibintu bitatu vyiganuke Imana duhaye. Ubwa mbere, Imana mushobora vyose izibije ingunza zose hamwe n'amazi asuriranya ku gihugu cacu c'u Burundi. Ico ni cambere. Ica kabiri, Imana mushobora vyose yubatse umunara ukomeye mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubugira gatatu, Imana mushobora vyose itanze ububasha n'ubushobozi mu Barundi bwo kujana ubutumwa mu mahanga. Ndokomera amashi mwakiriganuke ry'Imana. Imana ibahezagire cane, duce dutazira.